mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'amerika. Ku badukurikira kuri interineti mwadusanga live kuri wa@radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyadirwe mubasuhuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gusubira ku butaka bw'uduce tumwe twa teritwari ya Masisi nyuma y'amezi 5 zitahagera kubera intambara. Abaturage muri aka karere babyakiye neza cyane ndetse bashima guverinoma yacu ya Kivu y'Amajyaruguru kuba yatekereje kohereza umubare utosheje cyane muri aka karere. Uwo ni Bwana Baraka Gabriel, ni umuyobozi uhagarariye guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru mu gace ka Masisi. Harry Belafonte waharaniye uburenganzira bw'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wanabaye umuririmbyi n'umukinnyi wa filime, yitabye Imana uyu munsi kuwa kabiri, yari afite imyaka 96. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ku mugaragaro ko azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu mu mwaka utaha wa 2024. Amahanga kandi yizihije umunsi wahariwe kurwanya indwara ya malaria. Mu Burundi iyo ndwara iri mu zifata abantu benshi kandi ikabahitana. Turabagezaho uko byifashe mu ntara ya Makamba muri icyo gihugu. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mu kanya, mugume ku maradiyo. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kameruni yongeye kohereza abasirikare bayo ku mipaka yayo na Nigeria hamwe na Centrafrique kubera ibitero by'intagondwa bikomeje kwiyongera. Muri studio turi kumwe na Oriane Tangisha. Bakoze Edi, abanyagihugu baba mu karere k'iyo mipaka bamenyesha ko umutekano wahungabanye cyane kuva aho habonekeye agahengwe gake abasirikare bari bajejwe gucungira umutekano waho bagakugwayo. Igisirikare cya Cameroon gitangaza ko hari abanyagihugu amamiliyoni baba muri ako gace bahahamutse cyane kubera ibitero by'abaroberi vyiyongereye kuva mu kwezi kwa mbere. Igisirikare kivuga kandi ko abagwanyi amajana n'amajana ba Boko Haram bacinyegeje mu mashamba inyuma y'igitero bagize mu ndwi iheze mu gacimbiri ka Mayo Makosa mu buraruko ahari umupaka na Nigeria. Leta yibutsa ko muri ico gitero amazu amajana n'amajana yaturiwe, abantu bagasigara badafise aho bakika umusaya. Joseph Beti Asomo, umushikiranganji wa Cameroon ajejwe kwivuna abansi, amenyesha ko Perezida Paul Biya yategetse ko muri ino ndwi hokogwa inama y'umutekano vyihuta i Yaounde kugira bige uko bohagarika ivyo bitero. Umushikiranganji Asomo atangaza ko atandwi hirahera atagitero gikomeye c'intagondwa kigizwe. Yabitangaje mu nama y'umutekano ikomeye yari yitabwemwo n'abayobozi bakuru mu gipolisi. Urakoze Oriani, komeza unatugezaho iyi nkuru ivuga ko hari Ubudage bwafashe umugabo nanone wakekwaho gutegura ibikorwa by'iterabwoba. Abategetsi mu Budagi batangaje ko bafashe umunyesiriya w'imyaka 28 bakeka ko yari afise umugambi wo gukora igitero ca bombe yisunze ivyiyumviro vy'intagondwa. Amatohoza yerekana ko uwukekwa yariko agerageza kurondera ibikoresho vyomufasha gukora ibigwanisho vyoturikira mu banyagihugu. Igipolisi kivuga kandi ko mwene wabo w'imyaka 24 aba mu kigwati ca Kempten ariwe yamwoheje gukora ico gikorwa kandi arakimushigikiramwo. Abo bagabo bompi igipolisi kitashize amazina yabo habona, bavuga ko bafise ivyiyumviro vy'intagondwa zo mu idini rya Islam hamwe n'ibijanye no kugwana intambara ntagatifu. Abategetsi bamenyesheje ko batari bafise amakuru atomoye neza ku bijanye n'ikibanza ico gitero cariko gitegurirwamwo. Igipolisi kivuga ko casatse ibibanza biri muri Hamburg na Kempten, bahasanga ubumara bukoreshwa mu guhingura ibigwanisho biturika. Ico gikorwa co guhiga no gufata abo bagabo cagizwe n'umugwi w'abapolisi bashika ku 250.
tuve mu Budage tuza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari Belafonte waharaniye uburenganzira bw'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wanabaye umuririmbyi n'umukinnyi wa filime, yitabye Imana uyu munsi ku wa kabiri. Yari afite imyaka 96. Fidel Niyongabo ni udufitiye iyo nkuru. Belafonte yitavye inama no musi ku wa kabiri agize ibibazo vy'umutima imuhiriwe mu gisagara ca New York. Umupfasoni wiwe Pamela yari ku ruhande rwiwe. Belafonte yabaye umwe mu baririmbyi n'abakinyi b'amareresi bakomeye ba mbere bari bafise abakunzi benshi cyane. Zimwe mu ndirimbo ziwe zamenyekanye cyane zirimwo Banana Boat Song, Day O. Yaragize uruhara rukomeye cyane mu rugamba rwo kurwanira agateka k'abirabure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari mu bayoboye abandi mu myerekano yo kuyamiriza akarenganyo kari kageramiye abirabure yabaye mu myaka yo mu za 60. Belafonte yari mu bategura n'abatororokanya amafaranga yo gushigikira iyo myerekano. Yarakoranye cyane na Martin Luther King Jr. yabaye umuyobozi rurangiranwa mu rugamba rwo guharanira agateka k'abirabure muri Amerika. Yari umugenzi wiwe akomeye, yaramufashije cyane mu bijanye n'amafaranga. Harry Belafonte yabereye akarorero abandi birabure bari bato kuri we mu myaka babaye rurangiranwa mu nyuma yaho. Yarahaye impanuro ngirakamaro cyane mu buzima ku bakiri bato babirabure. Umwe mu bagenzi biwe Andrew Young ari mu bayoboye abaharanira agateka k'abirabure yatangaje ko Belafonte atigeze adohoka mu rugamba rwiwe, ko ahubwo yongereje ingufu n'igishika uko yagiye akura mu myaka. Tugume hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden uyu munsi kwa kabiri yatangaje ku mugaragaro ko azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu mu mwaka wa 2024. Yasabye abanyamerika kumwongerera amahirwe n'umwanya kugira ngo arangize imigambi yarahiriye muri manda ye ya mbere. Fidel Niyongabo ni ukomeza. Perezida Biden azoba afise imyaka 86 mu mpera z'ikiringo ciwe ca kabiri. Yibaza ko ivyo yashoboye kurangura mu kiringo ca mbere mu bijanye n'amategeko hamwe n'imyaka irenga 50 yo kuba amenyereye politiki ya leta ya Amerika bizomufasha kurusha amakenga ahagaze ku mpungenge zihari ku vyerekeye imyaka yiwe. Kugenwa n'umugambwe wiwe w'abademokrate bizokoroha mu gihe atabazohiganwa bikomeye nawe bahari muri uwo mugambwe. Yamara gutsindira ikiringo ca kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu ntibizomworohera mu gihe igihugu ciciyemwo ibice bikomeye. Joe Biden yatangaje uwo mugambi wiwe abicishije kuri video yamaze iminota 3. Atangaje iyo nkuru ku munsi wo kwibuka imyaka inirangiye, atangaje ko azokwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2019. Ico gihe yari yemeye guhuza abanyamerika mu gihe c'intwaro ya Perezida Donald Trump. Yamara n'umugambi atashoboye gushikako gushika ubu. Perezida Biden yatangaje ko ari kaharanira akaranga k'abanyamerika. Yavuze ko abanyamerika bahanganye n'ikibazo cyo kumenya niba mu myaka iri imbere bazoba bafise ubwigenge n'uburenganzira kurushiriza canke bafise buke. Mu gihe kurondera gusubira kwitoza ku baperezida bo mu bihe vya vuba muri Amerika bitabaye ikibazo, ibintu siko bimeze kuri Perezida Biden. Hari abahurikiye mu mugambwe wiwe w'abademokrate batari bake mu bifuza ko adasubira kwitoza kubera imyaka yiwe. Biden yavuze ko ivyo vyumvikana, yamara ni ibintu atashatse kuvuga ko mu ijambo yashikirije akoresheje video igihe yatangaza ko azosubira kwitoza mu kiringo kigira kabiri. Perezida Biden yatangaje ko iki atari gihe cyo kurera amaboko, ko ari cyo gituma yafashe ingingo yo gusubira kwitoza. Fidel Niyongabo na Oriani Tangishaka barakoze kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi bamaze kutugezaho. Mbibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa kane, amahanga yizihije umunsi wahariwe kurwanya indwara ya malaria. Mu Burundi iyo ndwara iri mu zifata abantu benshi kandi ikabahitana. Ababyeyi batwite bo bazahazwa n'iyo ndwara, hakaba ubwo inda zivamo. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo, twayisomewe na Thierry Vendayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
mu mwaka w'ibihumbi 2022 ishirahamwe gishinze ineza y'abana UNICEF ryaharuye abantu bagera ku miliyoni 7 n'ibihumbi 293 n'amajana 316 bivuje indwara ya malaria mu Burundi. Ivyo biharuro byerekana kugereranije n'umwaka w'ibihumbi 2021 malaria yiyongereye ibice 19 kwijana. Uburundi buri mu bihugu 20 bya mbere ku isi bibangamiwe na malaria kandi yica abantu benshi. Ivyo bimeze uko mu gihe uko umwaka utashe hatangwa imisegetera yo gukinga imibu kugira ntiyinjire mu misegetera mu gihe abantu baba baryamye. Ku mugwa mukuru wa Makamba twabajije bamwe mu bahaba ukugene umusegetera bawukoresha. Umusegetera barawubamba neza ukabona ko wabubambye neza impera yaho uryama, hama ukawusobeka munsi y'imatera canke y'ivyo usasa, hanyuma uvuyeyo naho nyene ugasiga uwugobetse kugira ngo imibu ntiyinjire. Dufate mu cyumba urufata ukawumanika hirya ku mpande zine, akagozi hirya kandi hirya no haruguru no hepfo utugozi tundi, ukawugorora nyene ukamanura hama umanuka ku gitanda ata hantu imibu ishobora kwinjirira karakwa umanitse neza. Ari kuri kuraca mu mihana yahi Makamba urasanga umusegetera bawukoresheje ibindi. Hari abawukoresha mu kuzitira imirima, abandi bakawubakisha imigina mu gihe c'iswa. Bamwe mu banyamakamba barawubakisha inzu z'inkoko. Hari n'abandi iyo hageze kwimbura ibiharage ari bo babitekeramwo kugira ngo ibimenetse nibikorokere hasi. Mu kiyaya c'Imbo haravugwa abawurobesha muri Tanganyika. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022 haratanzwe imisegetera igera ku miliyoni 6,611 mu Burundi, ariko nikibuza ko abantu baguma bandura malaria. Mu migwi karigwa n'indwara ya malaria kandi ikagira ingaruka mbi harimwo uw'abakenyezi bibungenze. Kwivyariro ry'Imakamba muri aya mezi 3 atangura umwaka bakiriye abakenyezi 61 bagwaye malaria, mbere barabaryamika muri iryo vyariro kugira ngo babakurikirane neza. Muri abo bagore 61 abagera kuri 15 imbanye zabo zarakorotse biturutse kuri iyo ndwara. Nitereka Josephine twamusanze umusego muri iryo vyariro, nubugira kabiri afatwa na malaria kandi yibungenze. Imibu yamuteye malaria ntiyamuririye mu gitanda kuko arifuka umusegetera. Ndibaza ko yandiye ndi nko mundi mu gukora cyangwa ndi mu gikoni canke ndi hanze. Mugenzi we bari kumwe aho mu ivyariro ry'Imakamba araza hiyo mibu yinyegeza. Akaroro dufate nko gukura amashamba impande y'inzu canke ibinogo kuza mu ntarabifurira bige bitegamo amazi. Ahajyamye mu bitaro araremye ko yaba we yaba umwana ari mu nda atankurikizi zizomubako. Kubera namaze gushika ku bitaro ndibaza ko atabwoba ngira, muga nkiri muhira nari mfise ubwoba. Niyonsaba Nestori umwakirizi kuri iryo byariro ati nubwo abakenyezi bibungenze bafatwa na malaria, ibitaro biba byagerageje kubakingira iyo baje gupimisha imbanyi. Aho usanga rero bafise malaria ko ari ibipimo tushobora kubatuma hama n'igipimo ca malaria gisigara. Hanyuma tusanze rero agakomeye ata malaria agwaye, hariho imiti batanga kugira ngo bakingire malaria, akingire umuvyeyi n'umwana. Turabaha mustikere kugira ngo azokwikingire mu miryango yabo, tukabona fasidar. So fasidar kuvuga uko aje acanga fasidar kugira ngo zikinge iyo malaria. Ariko rero hari abavyeyi baja gupimisha imbanyi batevye, bigatuma bataronka ivyo bibafasha kwikingira malaria. Uwo mwakirizi Niyonsaba Nestori asaba abavyeyi gupimisha imbanyi kare kugira ngo bahabwe ubwo bufasha. Aranibutsa ingaruka z'indwara ya malaria ku muvyeyi yibungenze. Mwisanzwe igihe agwaye malaria nko ku muvyeyi kenshi basanga akunda kukama amaraso. Iyo akamye amaraso rero bica bigira ingwirikizi ku mwana, ugasanga cyavyara umwana w'ibiro bike, cyangwa ugasanga umwana mbere indira avuyeyo. N'igihe ramutse avutse nyina yarwaye malaria, aho usanga n'uwo mwana nyene agwaye malaria kubera nyina yayimwanduje akiri mu nda, ugasanga umwana yakivutse afise malaria. Kugira ngo abajejwe amagara y'abavyeyi bashobore gukurikirana ko misegetera itangwa ikoreshwa igikorwa yagenewe, barashizeho abaremesha kiyago bakorera mu kibano. Uburundi bwahimbaje uwo munsi ku civugo kigira kiti twisunge ubuhinga bugezweho turandurane n'imizi indwara ya malaria.
Tuve mu Burundi tujye muri Kongo aho ingabo z'icyo gihugu za FARDC zongeye gusubira ku butaka bw'uduce tumwe twa teritwari ya Masisi aho ni muri Kivu ya ruguru nyuma y'amezi 5 zitahagera kubera intambara n'umutwe wa M23. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukran bakomera. Ibi ni nyuma y'uko abarwanyi bayo 23 barekuye uduce tumwe na tumwe two mu teritwari ya Masisi mu kwezi gushize no mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane. Ingabo za Kongo FARDC ntabwo zagaragaraga mu duce tumwe na tumwe tw'iteritware. Ni kuri uyu wa kabiri umuyobozi w'intara ya Kivu ya ruguru Lieutenant General Constant Makongba yerekeye Rutobogo ayoboye ingabo zahuriye mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro kiri hafi n'umujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi, aho yatanze ubutumwa bwihariye kuri aba basirikare bagera ku 1300 bahise berekezwa mu duce twa Ngungu, Rubaya, mu groupement za Matanda, Ufamandu na Kibabi. Boye pona defense ya integrite ya tugomba kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu kandi tukabikora vuba tudahatwa cyangwa ngo tubyinubire. Ntitugomba na rimwe kwemerera umwanzi kongera kutwinjirira. Oya, ekende na maboko ya Mungu nate. Constant Makongba yibukije abasirikare kuba icyangombwa kuri bo ari ukugarura amahoro n'umutekano birambye, ariko byose bigakorwa hakurikijwe amabwiriza ya gisirikare ndetse na discipline mu kazi, byose bakabikora ku nyungu z'abaturage. Yango wana boyambaki mbela ya mukunzi ya mbuga. Nkuko mwemeye gukorera igihugu cyacu cya Kongo, ni nako mugomba kwitanga aho bishoboka hose. Teritwari ya Masisi ikeneye kubona amahoro n'umutekano birambye. Ibyo rero ntabwo twabigeraho tudashyizemo imbaraga. Aho mugiye musabwa kugira discipline kuko ari kimwe mu biranga umusirikare nyawe. Kuba ingabo za Kongo FARDC zongeye kugera mu duce tumwe na tumwe two mu teritwari ya Masisi byashimishije abatari bake mu baturage bahaturiye, abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akorera muri iyo teritware, dore ko bari bazengerejwe n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irimo Nyatura, abazungu. Ombeni Enoch ni umuyobozi wungirije wa groupement ya Kibabi twavuganye nawe ubwo FARDC zageraga muri ako gace. Kuri ubu umutekano guhagaze neza kandi abaturage bishimiye kugaruka ku izo ngabo uko bari babayeho nta ngabo zari zihari bacungiye umutekano, kuko umutekano bari bacungiwe na polisi gusa, ariko kuba n'ingabo ziyongeyemo ni ikintu cy'abaturage bari kwishimira kabisa baturiye akarere ka Kinigi. Ahandi FARDC yageze kuri iyi nshuro ni muri santere ya Ngungu, imwe mu masantere akomeye yo mu teritwari ya Masisi. Aha naho abaturage bongeye kwishimira ingabo z'igihugu nyuma y'igihe kirekire zitagaragara, nk'uko byemezwa na Bwana Baraka Gabriel, umuyobozi uhagarariye guverineri w'intara muri ako gace. Abaturage muri aka karere babyakiye neza cyane ndetse bashima guverinoma yacu ya Kivu y'Amajyaruguru kuba yatekereje kohereza umubare utosheje cyane muri aka karere, uko urabona mu bihe byashize ingabo zari zihari za leta amazone amwe n'amwe akikije uyu mudugudu wa Ngungu atararimo ingabo za leta. Abaturage barabyishimiye cyane banashima inzego za gisirikare uba zaranzuye gutuma umubare utosheje muri aka karere. Ariko FARDC irimo kugera mu duce dusanzwe tubamwe imitwe yitwaje intwari itandukanye irimo Nyatura, APCLS n'indi mitwe yose yiyemeje kurwana ku ruhande rwa leta mu guhashya mu 23. Ubusa umubano hagati y'izo mpande zombi uhagaze ute? Olivier Kanyejomba ni umuyobozi wa societe civile nshya mu teritwari ya Masisi, yadusobanuriye uko byifashe. Imitwe yitwaje ibirwanisho aribo ba reserviste kuri ubu ngubu bakaba babanye na FARDC, nta kibazo kiri hagati yabo kuko ntibaza gutoteza abaturage, naho ibibazo byajaga biba ugasanga abaturage bamerewe nabi. Kugeza ubu ngubu aho FARDC yaje ba reserviste nta kibazo bahagararanye na FARDC, tubanye nabo neza, n'abandi nabo nta kibazo kutegwa. Kandi niyo bije guhutara usanga nka societe civile twebwe dusagerageza gusanga abakoze ibyo ngibyo ayo mabi bakagarurira abaturage ibyo baje bari kubatwara. Kuva imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 23 yatangira mu teritwari ya Rucuru mu mwaka wa 2021 nibwo FARDC yongeye kugaragara mu duce tumwe na tumwe two mu teritwari ya Masisi. Izindi ngabo zavuye muri Masisi igihe mu 23 yafataga umujyi muto wa Kicanga igakomereza muri Mushaki na Karuba. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
tugume muri Kongo ariko noneho tuve mu ntara ya Kivu ya ruguru tujye mu ntara ya Kivu y'epfo aho ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira butangaza ko imiryango irenga 780 idafite amazu yo kubamo kuko ayo yari asanzwemo amwe yasenywe n'imyuzure. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri muri uwo mujyi nyine. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira butangaza yuko imyuzure ikomeje kwibasira uyu mujyi uri mu burasirazuba bwa Kongo yahitanye abantu 3, amazu arenga 600 arasenyuka, andi arenga 180 arengerwa n'amazi n'ibyondo. Bamwe mu baturage bo muri Nyamyanda na Kilibula na Kabindura amazu yabo yasemwe n'imyuzure y'uruzi rwa Kalimabenge. Hari abakambitse mu nzu z'abaturanyi, abandi nabo bari mu nsengero ndetse no mu mazu ya etage. Ngenda kuri yo Andre iwe n'indi miryango twabasanzeho bakambitse mu nzu ya etage itaruzura neza kugira ngo tubagereho twavogereye amazi kuko inzu bahungiyemo iyo myuzure yuzuye amazi hasi. Amazi twayahunze cyane biturutse ku ruzi Karamabenge kugeza n'ubu ntiruraturura, turacanigana n'amazi. Bamwe barahunze, abandi turacari hejuru ku etage ntiturava naho turi, inzara iri mu kutwiciraho. Turindiriye ko bo dufasha bakarabingena ubwo ruzi bo rukamya kugira ngo turonka aho duca. Siyomana Mathiasi nyuma yaho inzu ye yaratuyemo muri Nyamyanda yibasiwe n'imyuzure ku cyumweru tariki ya 23 y'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2023 yahungiye ibyo biza mu rusengero rwa Methodiste Libre hamwe n'umuryango we. Byarangiritse ibintu zo mu nzu, nari mfite ibitabo byanje byarangiritse n'amazi, hariho ibintu zo mu nzu byatwawe. Nageze hano nari mfite amapera 5 y'inkweto usanga zose n'ukuguru kumwe ayandi maguru yose yaragiye. Ni ibiribwa, umuceri, amafu byari birimo byose byarangiye. Icyo twasaba nimba harabagira neza bahari bashobora kudufasha, ariko cyane kudufasha biriya bintu byangiritse natwe twenyine twozotinda tukabibona, ariko no kudufasha kundu ruriya ruzi ariko bashobora kubona umuti imashini kazi ikakora. Kuvaho iyi myuzure yibasiriye umujyi wa Uvira mu bihe bitandukanye, bamwe mu baturage bavuga ko nta bayobozi ba leta bari babageraho kugira ngo barebe uburyo ibibazo by'aba bantu bateshejwe imyuzure byakemuka. Tugifashe nk'igitangaza kuba mu gihugu gifite ubuyobozi, ariko mu gihe abaturage bagize ibyago ugasanga nta muyobozi n'umwe ubagezeho ngo abasure abahe no kwihangana abihanganishe. Bitera imbaraga iyo umuyobozi akubwiye ngo ihangane, komera, turi kumwe cyangwa se tuzabitunganya, wumva ufite ukomeye umutima kandi ukumva uri mu butegetsi. Ariko ikibazo gihari, iki ni cyumweru cyose kirangiye, abantu barara hanze, abantu barahunze amazu yarabomotse, ibintu byaronekaye byinshi. Ubu ngubu urasanga abantu benshi badafite n'ikintu na kimwe mu nzu, ibintu byose byaratwawe n'amazi. Nta muyobozi n'umwe twabona waje aze kudusura cyangwa amenye ibyangiye. Gusa mu rwego rwo kwirinda ko iyi myuzure yatewe n'uruzi rwa Kalimabenge yongera kugaruka, hari aho usanga abaturage bari kugomera amazi, abandi nabo bafata imifuka irimo imicanga bakayishyira ku bipango byabo kugira ngo amazi atinjira mu mazu. Uno munsi twagerageje kuzibira kugira ngo turabe ko gogabanuka, kugira ngo abantu bahunze kugira ngo baronka aho baca, kugira ngo baje kurondera ibyo bafungura. Turiko turafata amagabari, ibyo turiko turashiramo amabuye kugira ngo turabe ko tworugabanya. Hagati aho usibye muri Uvira havugwa ibibazo by'imyuzure, no muri teritwari ya Fizi ndetse no kuri Kiliba mu kibaya cya Rusizi haravugwa imyuzure. Mu rwego rwo kugabanya ibyago by'ibibiza, ubuyobozi bushinzwe ibidukikije muri Uvira busaba abaturage kwirinda kubaka hafi ya Tanganyika ndetse n'imigezi ya Mulongo na Kalimabenge. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato yavuze yuko bamenyesheje abayobozi b'intara kohereza brigade y'umuhanda wa Uvira ibikoresho byo gucukura imigezi yuzuye. Aveda Sengabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira. Twababwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uyu munsi yatangaje ku mugaragaro ko azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu umwaka utaha. Yasabye abanyamerika kumwongera umwanya kugira ngo arangize imigambi yarahiriye muri manda ye ya mbere. Ibi byakiriwe gute n'abanyamerika? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabibaje Professor Atanazi Gahungu, umwarimu muri kaminuza ya Leta ya Illinois mu mujyi wa Chicago. Iyo ngingo ntiyantangaje, ahubwo nari nk'abandi banyamerika bose twari turindiriye ko hagira cy'abademokrate bavuga. Nibaza yuko umuntu abonye iminsi ibyo yari amazemo iminsi agenda muri Camp David, agenda muri Iraq, ko
umuntu wese yari yiteze yuko ariko arategura gusubira kwitoza. Ariko hariho n'abanyamerika bahurikiye umugambi wiwe wa demokrate nabo nyene bafise amakenga kuvyerekeye cane cane imyaka afise imyaka irenga 80, azoba afise imyaka 86 igihe yotorwa akarangiza ikiringo ciwe ca kabiri. Ayo makenga y'abo banyamerika muyavuga kwiki? Ego ivyo nivyo umushinga ntaye Frederic. Ubu Joe Biden afite imyaka 80, igihe azokwitoza mu bihumbi 2024 azoba afite imyaka akwirije imyaka 82. Urumva rero igihe yoramuka yitoje agatorwa azoheza afite imyaka 86. Ni ibintu iyo myaka irateye ubwoba uravye ukuntu kumbure ahora adidinganya ariko aravuga canke uravye yuko abandi bahora bitoza bakiri batoyi kumurusha. Ivyo rero mugabo nibaza yuko nk'uko Biden yatanguye akivyibaza, ego ivyo nivyo Frederico, ko batinya ko afite imyaka myinshi, ivyo nivyo mugabo uravye icobaye abo kwitoza igihe boba bagomba kugira batamutoye batarungitseho Biden ntabariho ubu, ntabariho. Nico gituma nibaza yuko ivyo bintu bizohinduka mu minsi iza babonye yuko uwuri yo kwitoza azoba ari Trump. Ikibazo cyo kudirenganya mwavuze n'ikibazo amatwi adusubira ni ikibazo yarafise kuva akiri umwana baraheza baranagikosora ariko bishobora kuba no kubivuye no ku myaka nk'uko mubivuze. Kubona rero asuye kwitoza muravuze ko ari kubera atabandi bakandida ba demokrate bahari, ariko hari n'abavuga ko yoba yishimiye cyane cyane ibintu yaranguye. Ivyo bari byo vyatumye ashobora kubona ko yogira amahirwe yo gusubira gutorwa. Ivyo birimo kandi birimo cyane gose. Hariho abakunda kuza baraharura ivyo umuntu yagize biteye imbere, ico bita achievement. Baharura ko hari ibintu 23 Biden n'abo bakorana bagize. Kandi umuntu jewe nagomba kubanza kuraba cyane cyane nuko yavuga ati jewe naje kwitoza imyaka iri heze kugira ngo nsubize akaranga Amerika, ico yita soul to America. Aravye ivyari ko biraba igihe Trump yatwara kugira ibintu bitaboneka ku bantu kumbure bagomba bakunda Trump b'abarepublicain, byari byiza mugabo byaratumye akaranga k'abanyamerika gatakara. Ivyo rero nivyo yakoze mugabo woraba rero ibintu yakoze rero ibintu byo guha amafaranga, ibyo gukora ibikorwa vya leta, aho imiduga ica amabarabara, kubaka ibintu za leta n'ibiki, ibintu yakoze abantu nka twebwe twigisha muri kaminuza ukaraba yuko abantu benshi bizeho ubu bopfuye bakiriko barariha amafaranga y'ideni baronse kugira bige, akaba yarasubije abantu bamwe amadolari ashika ku 200,000, akaba yaragize ibintu vy'imyuka yo mw'ijuru biguma biza birahinduka, akaba yarabisubiyemwo. Ukaraba eka ibintu vyinshi yakoze, ivyo vyose yakoze. Urumva benshi baharura bavuga ibintu 23 vyerekana yuko yatwaye neza. Ivyo rero ibintu vyose biratuma yitoza kandi yoshobora gutorwa. Mu gusozera mu kanya gatoya cyane rwose, amakuru atohozwa bimwe bita polls yerekana ko abanyamerika muri rusangi batifuza ko Perezida Joe Biden na Perezida yahoze atwara Amerika Donald Trump basubira guhiganwa muri ayo matora. Ivyo mubivuga ko iki? Ivyo nibisanzwe y'abantu bakiriko baravuga ko bazokwitoza. Ubu abantu benshi bariko barabaza bati azokwitoza. Hanyuma ikindi kintu umushinga ntaye Frederico ngomba kuvuga neza nuko igihe vyoramuka bigenze nabi Trump Biden bikamugora gutwara kubera iyo myaka twibaza afise uwumukurikira mu ntwaro vice president Harris kiri mutoyi. Urumva naho twoba dutaye abanyamerika naho bazoba bataye toye Biden ngo yitoza abe president wa Amerika. Kandi Professor Atanazi Gahunguru, ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane wewe. Ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi. Dushimire engineer cyane wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Taha niwe wegeranyije aya makuru.
muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mwese mbifuriza umugoroba mwiza.